Mbanze kubaramutsa amazina yanje nitwa Duwimana Remegio nkabanezerewe cyane kuko Uwiteka yongeye kumuza namwe twese turi bazima duhemuka umwuka w'abazima ndasohora kuba nsize iyi video wewe ubabaye ariko wiringira Uwiteka yuko amarira urimwo mubabaro urimwo Yesu ari kumwe nawe asubira kuguhereza umunezero umwanya ari wose hanyuma nkuko mubona hari undi ari impande yanze nawe nabanza baramutse kugira ngo tubandanye. Baramukije mu izina rya Yesu ku mazina nitwa Shimirimana Estera murakoze. Urakoze cyane kuba uturamukije Imana iguhezagire. Rero reka tubanze dusenge. Data wo mwijuru urakoze cyane kuko wabanye natwe watuzigamye ukaturinda ibibi vyose eka Mana yera waturinze imitego itandukanye turagushimiye tugukengurukira eka turaguhaye n'abandi bose bari hirya no hino yaba bari mu bitaro ukomeze kubana nabo bakomeze kubona ikiganza cawe uzabwize neza none Data wo mwijuru ije kiganiro cawe tugiye kuvuga uyu munsi turagusavye uze kubana natwe uze gutuzigama uze gutwuha wa mwuka wawe utwongeza ubwenge uzabwize neza eka nabo kandi bariko baradukurikirana nabo kandi kizabagirire akamaro uzabugize neza Data wo mwijuru nuhabwe icubahiro uko bukeye nuko bwije ni mu izina ryawe ryera amen. Ya rero nkuko uyu munsi dufise ikiganiro twagomba kugira ngo tuyage ntabwo kiza gutwara iminota myinshi baye myinshi za kuba 10 canke 12 rero iyo topic twagomba kuvuga uyu munsi ni ibijanwe n'ingene abantu badakunda kuraba ivy'Imana ariko bagagomba kuraba ivy'isi. Ico nico kintu tugomba kugira nte kuvugana namwe bwe bene data. Wewe usobora kuba je ndiko ndasiga ijambo ry'Imana nkari postinga nkarisira kuri YouTube cyangwa nkarisira kuri Facebook ariko ukaza kuraba abantu bari following iryo jambo ugasanga n'abantu bakenye ariko wagenda kuraba abantu bapostinze ibintu vyama nkakarorero ubugeni ibintu bajya abantu bakora ibintu vy'imiziki cyangwa bagakora bijya biganiro dufate byo kwinezera by'umunezero wabo eka nkakarorero kwanze ibintu vyinshi niko no bivuga ugasanga bobo bari mu bihumbi n'ibihumbi kandi yaraba ico kiganiro cyabo bantu ariko barakora akanagihereza n'uwundi muntu ariko wewe wasira ku kiganiro cyangwa wavuga ijambo ry'Imana cyangwa wavuga ikintu cyose kijamwe n'Imana ugahiga n'umuntu numwe asubira kugisharinga ngo agisangize na mwene data ariko cyo mwomenya cyo mwene data wewe nyamba iryo jambo ry'Imana ritakuraba bifise uwo riraba kuba uhagaze ngaha kuba uri kuranezerwa ico umenya coco unezerwa kuko uri kumwe n'Uwiteka ushobora kuza kwiryohera mu munezero wawe ushobora kuza gukora icaje cose ukaza mu studio ukaza muri bagenda mu club eka ukagenda gukora icaje cose ukanezerwa ukagira umunezero wonyene wiyumvira ariko umenye yuko ivyo ari vy'umwanya muto ariko ni wakunda ijambo ry'Imana ugakunda ijambo ry'Imana ndakubwije ukuri uzagira umunezero mu buzima bwawe bwose ariko ivyo vy'isi nta munezero na gatonyi uzokwigera ugira. Ico nico wewe nawe ufise inyishu insigo y'ico kintu urashobora gusiga comment kubera ko abantu bakunda ivy'isi ariko ivy'Imana bakanga kubikurikirana. Estera nkawe wo bivuga kwiki? Cyo no bivuga ko impamvu abantu bakunda ivy'isi kubera Satana bashiramo amajwi ati kunda iki rabi imiziki rabi ibiganiro rabi movie kuko Satana ntagomba abazoja mu bwami bw'Imana ahubwo agomba barojana muri wa muriro wa gihonomu. Niyo mpamvu abantu bona biki gihe badakunda ijambo ry'Imana bakunda ivy'isi kandi ivy'isi navyo bihera ariko ico je no bahanura nk'abantu bari mw'iyisi no gukunda ibintu vy'Imana kuruta ivy'isi kuko ivy'Imana nivyo bifise akamaro gusumba bijya vy'isi kuko bijya vy'isi ni vy'akanya gato ariko ivy'Imana bizokwamaho ibihe nibihe
umuntu azokwama ariko aranezerwa nitwamara gukora neza muri iyi si tukagamburukira Imana amabwirizwa yatubariye tugakora ivyikeneye turobana nayo mu bwami bwo mwijuru. Ariko nitwakora ivyisi tukaboregwa tugasambana tugatukana tukankana tugafatana na bagenzi bacu nabi ntidukurikira ivy'Imana, umuriro uraturindiriye, umuriro uriho n'ijuru ririho. Niyo mpamvu dukwiye kwama twiyeza tuwama dusaba Imana imbabazi kugira tubabarire kugira tugendere mu vyo igomba. Urakoze cyane. N'ikindi kintangaza kandi maze kubona ku bantu benshi bakora, urashobora gusanga wa muntu agombaze gusambana cyane, wa muntu agomba kuza gukora ikintu cyose cyose kidashimiye Imana, wa muntu agomba kuza kwiba, wa muntu agomba kuza muri club, wa muntu agomba gukora ibintu agomba kwirabira ibintu bitameze uko bimeze, ariko ugasanga mu kanwa kiwe hava amajambo mabi, ariko aravuga ngo jewe Mana ngo ndagusavye ngo iki kintu ngiye gukora ngo uzanze imbere. Ingora negisuma coco kigiye kwiba ntikivuga ati Mana uranje imbere ntibamfate, ashira imbere Imana, ariko aho yavuga ati Satani uramfasha ntibamfate, kuko aramenya Imana niyiza kumuzigama mu kugenda. Muravyumva bene data, igisuma agiye kwiba Mana nguranze imbere, kandi azi yuko ivyo bintu agiye gukora Imana itabikunda. Yaba umusambanyi yagenda akabona yabonye ahantu hari agakobwa cyangwa akavuga ati umuhungu yakunze ngo Mana ngufashe ngujya demu nzayironka, kandi azi yuko ivyo ari karakora Imana itabikunda. Ariyo mpamvu abo bose mubona bo urosanga umunezero wabo mu kwiryohera n'ivyisi gusa. Ikintu ngomba guhagarara ko sikindi, wewe uri kurandaba, sindiko ndivuga ku bwanze gusa, ndiko ndivuga no ku bandi bose basiga ubutumwa kuri Facebook, kuri YouTube. Abo bose nibo ndiko ndavugira, kuko kuba ugiye kuraba video y'umuntu yasize unuzeyi ijambo ry'Imana ukarikubita kw'ijisho uvuga unavaho ukamenga bikubereye isesemu muri ivyo bintu uri kuraraba, ariko ntumenye yuko ivyo uri kurabikora cyangwa ngo uri kuriyumvira Imana yamaze kukubona. Bene data, mugire umutima w'urukundo. Nyamba ubonye umuntu akoze ikintu c'Imana, mushigikire, usheringe, uhereze n'abandi. Ntuzobusheringiye kugira ngo unteze imbere, uzobusheringiye kugira ngo uteze imbere igikorwa c'Imana. Kuko ivyo vyisi nawe uzobikora, nawe uzonezerwa, uburuhukiro ni hehe? Kwa Satani mu muriro. Ndakubwiza ukuri. Kandi uzobikora ivyo vyose, uzoha abantu benshi uzosanga yo narakoze ibi nibi, yo narasambaye, yo ati ibi vyose ndavuyemwo, ugasanga agiye kurondera Yesu. Mbe umunsi uzoza kurondera Yesu bitagisoboka, umva umunezero wawe uzoba ari uwuhe? Wumva uzogira wa munezero wari kuri urakora ukiri kwisi? Uyu munsi umwuka wawe usora kukuvamwo, ukakuvamwo ukiri muri wa munezero w'ivyisi. Ariko nezerwa nuko umwuka wakuvamwo ugizene uri mu vy'Imana, wuzuye mpemu yera, kugira ku munsi w'iherezo twese ngo tuzohurire hehe? Mu bwami bwo mwijuru. Mwene data turi kurandaba, dukore igikorwa tugifitiye urukundo. Ushime igikorwa ca mugenzi wawe ariko arakora c'Imana, umushigikire. Nta nyungu umuntu ariko ararondera mu gikorwa c'Imana, ariko tugomba yuko twigishanya kugira ngo Imana nayo inezerwe.
sinzi ko ari cyo wose woherezako. Jeco noherezako kuko urabona nk'ubu umuntu yashize ko ijambo ry'Imana cyangwa agashira ko abaririmbyi umuntu murasenga hamwe ho kugira ati reka sharinge ubu butumwa bwa mugenzi wanje buje kure bufashe benshi mu mutima ahubwo arabura bagacazimya ati ivyo nta ngorane reka ndabireke agaca yibaza ati niya bisharinga akabihereza abandi bantu aratungishije wa muntu nta gutungisha umuntu kuriho kubera umuntu avuga ubutumwa bw'Imana kuri YouTube cyangwa kuri Facebook kugira ashitse abandi kugakiza abereka Imana kugira abantu batahure ati Imana niki, Imana ikora iki, Imana irafasha umuntu ari mu magorwa ikamukura mu magorwa ikamushira mu buzima bwiza ariko abantu bubu ntidutahura tumenya ati remeje yashize ko ijambo ry'Imana kuri YouTube nka sharinga acatunga nta gutunga kuriho nukugira umuntu ashitse uwundi kugakiza kugira duherezanye ijambo ry'Imana mu mutima wa buri muntu. Ubu ibintu byaragenze neza kera nta YouTube yariho nta Facebook yaririho nta WhatsApp yariho ariko urabona ibintu byose Imana yagira cinzira kugira twega abana b'abantu dutahure ntihagira ico uzokwireguza kuri wa munsi ngo sinahereze naka sinumvise ijambo ry'Imana ibindi byo birodutsindisha kuri wa munsi kuko nturovuga ngo ijambo ry'Imana ntaryo numvise uryumvira ahantu hose waburi no mwigari wawe urumva ijambo ry'Imana ariko abana b'abantu bubu ntibagomba gutahura ntibagomba guhinduka ngo bave mu vyisi ahubwo badibamye bumenga bumva ko bari mwijuru naho ntibamenye ivy'isi ko biherana n'iyisi ya George nico nobabwira. Bene data ndabasabe tugire dushikikirane ku gikorwa c'Imana. Nta nyungu umuntu wese niwabona mugenzi wawe ari karakora igikorwa c'Imana mufashe umusharingire kuko ni wabikora igusharinga gusa nta mafaranga bariha na mahera ya no kugira gusa ugofye n'akantu ugasharinga ubundi muntu kugira ngo agirene ico kintu kimushikire ariko ikintu cononye abantu dufitaniye wivu ugasanga umuntu umukozi w'Imana ugasanga umuntu asenga Imana ariko bikamunanira kugira ngo akore ico gikorwa none ni wabusenga Imana ukabutagomba gusharinga ubu butumwa bw'Imana umuntu abari karasiga umva usenga Imana nyabaki ico ni kibazo mbazije wowe ni wabumva ufise umutima utagomba gusharinga ico gikorwa c'Imana umuntu yasizeko wowe uri mu rusenga Imana nyabaki cyangwa uje muri abantu basenga Imana y'ibigirwamana kuko iconze Imana nyamana Imana dusenga Imana ya Ibrahimu Imana ya Isaka na Yakobo ntabwo yigeze igirane itwigisha ibintu nk'ivyo ico yatwigishije ni iki nukugira umutima w'urukundo rero nawe uze gusiga comment usige uvuga ati jewe cyane nabasiguriye wahi kubera ko umuntu abantu bakunda ivy'isi gusumba ivy'Imana ico nico kintu ngomba nawe uze gutanga ku comment wahi kubera ko abantu bakunda ivy'isi ariko ivy'Imana bakavyanga ukwanze ivy'iwanze nabibabariye nawe urashobora gusiga idea yiwawe reka nsabe Estera asenge yongere kandi asengere naho abantu bose bafise uwo mutima kugira ngo Imana ibafashe ibahereje umutima w'urukundo umutima wo kugirane wo kubona igikorwa c'Imana kiriko kirakogwa bakagirane bakagishigikira reka namusaba asenge. Turagushima mwami kubw'urukundo rwa n'imbabazi dukunda buri munsi wamuturinda ibyago n'amagisida ingorane z'uburyo bwose ingwara z'uburyo bwose udushikanyiza n'aka kanya mwami tuko turibukanya ukugira umutima w'urukundo kugira mwami uri mwijuru twigishanye ijambo ryawe kugira turihereze n'abandi kugira bakumenye turakweretse uzoturaba wese nawe azahinduke mwami uri mwijuru azagira umutima wo gusheringa
kugira nawe ahereza abandi kugira bakumenye, kugira benshi bashike kugakiza, bamenye ko ari wowe Mana y'ukuri wemeye urabambwa uracumitwa uzira ivyaha vyacu kugira uducungure, nta wundi yari kwemera akabambwa akatubambirwa atari wowe gusa wavyemeye, warakoze kutwitangira. None nico gituma dusaba duhe mpwemu yera wawe mu mitima yacu kugira twigishe kugira umutima w'urukundo no kukubaha no kugendera mu biguhimbara, kugira tuzokubone Mwami, ntituzojane na Satani muri wa muriro wa gihonomo. Uzobwize neza Mwami, kuko ari wowe twizigiye kandi ari wowe nyishu yacu, tubisavye muri bika ariko vyinshi biduhera ubuntu n'imbabazi ni mu izina ryawe ryera, amen. Urakoze cyane, Imana iguhezagire. Namwe ndabashimiye cyane ku bikorwa mubandanya mukora, Imana namwe ibongeze imigisha. Turadusubira uno munsi. Bye bye, shalom shalom, bye bye.